gute ya twahuje kubera ko dufise amaraso hari n'abadoto bashatse kudutandukanya ndababujije tuzokwama turi hamwe na namwe twahurira ahubwo twahurira peut-être nko mu mafete nk'ama kushuri waba baheje on a se pas la peine moi ndamuhiye wanje nk'usokanye n'umutipe agacaza okay twese dukunze umuhungu umwe uzogenda gute ndi ko munsi yose yashavuga uje no muguhebera yasha muganje no muguhebera twese twavuze two muguhebe no muguhebera mugashuka ati tuzosenga imana ntibizobe twese nzokunda umuhungu umwe mbwa twegeze ubuka dushaka gusangira umuhungu mbwa ikibazo ubu mu musangira umuhungu niyo vyemera avyemeye twamusangira avyemeye Hosy talks yes okay tell us baby bazotwica muri video turapfuye est-ce que nkubu ayo vuga ati Hosy ndamukunda Nella ndamukunda Nella ndashaka yuko noca ndaho so kwe kuvuze ngo mu musangira umukobwa mani kuva mu gikungu karafunga isura akantu nkamenya ngo katwenga upa kama kafunze isura nakanga ubwa mbere mfatiye kajya kibona mwiki bonje na dikintu cy'abariyumviye bakenje baza ko zero umukobwa wa mbere kwisa twayinda nuwa mbere kuko nimba hari habandi garangira abandi ntibazitwaye ndashaka kwivira umugenzi wanje ngena ibintu yikore nibaza ko tuzomutera mu bitaro by'abasazi kwera vraiment Hosy yaradukunda kandi ari yatasha cyane n'ingoga yaradukunda cyane yatasha cyane kuri abagenzi bacu abasore rero kandi yiteze yuko niya bibabwira ngira ngo baraza kumuba hafi bacavuga ati c'est pas la fin du monde urumva tubigenze gutya niyuko abantu banjuja ngo nerazohava kwandukiza indero izahe ko yababwiye ko ari genda izahe ko ari genda mubwiye ati c'est vendredi ubu directrice bwiwe ari têtu donc Gretha yumvira ikintu a ni a naturellement na desani miranditse desani me Tom Jerry akubiswe na Tom ndarira urumva ndarira nkasanga ndaritse nk'iye miso nk'ubuje twibandanya ndosanga ndaritse baramurenganyije umunsi umwe baramurenganya casanga nera n'umuntu agwana nera aragwana byose navyibagiye nera turi kumwe mbazi ko atamuntu yonkorako mbanzi ko bakubita akabahonda akabayicara mbanzi yuko ndi ewe oya sikuyemera kureke ma Akire kuri Siren Vibes TV girlfriend ngo twabibemereye tuzaturabazana ibiganiro bishasha muri Siren Vibes muri kumwe na Hosy na Gretha batazira Gle nkuko abagenzi babo mutazira ko turi girlfriend reka turavuga ibintu byo mu buzima busanzwe yeah so reka duhe ijambo rero do Siren en personne yeah girlfriend abiko narwo ishuhije nanze kuza kugira intro nk'iya 3 minutes ibyo nibi yo bagira introduction gute denze guhetse okay reka basi nivugire je bite murakomeye meze neza ni Siren Vibes gira mwarabonye aka video kaciye ngaha kanje na Gretha tubabwira ko tutari kiganiro gishasha cyitwa girlfriend ni kiganiro cy'ubuzima bwacu nk'abakobwa canke abamera n'abanyese abakobwa n'amera abakobwa haje niho barabaye abakobwa bavuga ngo toute fille est femme voilà mais toute femme n'est pas fille okay yeah voilà nivyo uyu munsi twatanga iganiro cacu kini cambere twiyumvire kwitangura kugira duhakararira abandi ngene bimeze tugatiga dutangure ku bagenzi bacu abantu bamenye exactement concept y'ikiganiro ati imeze gute kimeze gute canke kizobana kimeze gute genre bagitahure muri bake rero uyu munsi Gretha niyavuze ngo twagwe ni girlfriend tuvuga yeah Gle ni izina ry'abagenzi bampa
Ni turi muri girlfriend. Yeah, that's why Tudagaragara nzenda guhereza Gretha kugira baze kubitahura aba auditeur ba Siren Vibes. Kora kumenyeye baba bakuzi kuri Gretha vala. Gretha yatuzaniye bestie wiwe. Nibaze ko murabu mu buzima isura murayizi gusa hari abantu babibaza batari bazi ko ari bestie wiwe. Maybe bamwe birashoboka. Bamwe nabuze bamwe. Okay. Yeah. Bestie wa Glo. Inge gato bestie wawe. Yishuri. Ahubwo murazirayeho. Turazina. Aho uri siho mbanje mbese. Okay, Hosy. Okay. Mwavuze Glo cyane. Twavuze Glo cyane kandi navuge Hosy umugenzi wanje jenga haye nanje abantu benshi barabatswe kumenya ko umustar. Umugenzi wa Kim Kardashian. Navyubije navyumvise. Umugenzi wa Beyoncé. Arakwemera. Yeah, c'est bien. Uko poa. Yeah. Unajisikia hapa unakuja mu kipindi cha kwanza cha Museme mu Kirundi basi. Atavye mwumva mwihangane. Ubugenzi bwanyu bwagaza guca Igiswahili. Turakongomani. Igicongereza. Mukanya turabavuga mu Giswahili. Ndavyumva sindabivuga ariko ndavyumviza kuvuga byose. Utashoboye kunyishura. Ndakusha mu Kirundi? Utadufise kirimi caje. Yeah. Hacho utahura. Mukivuge ndasavye. Okay, bandaye mubaza. Uri mu bestie wa Hosy? Bon, sinzi ko navuga ko ari bestie ubungira ngo turavukana. Twabihindura. Wow. Hosy? Uri mu bestie wa Nella? En plus ntabaciriyemo dufise abagenzi bitirano. That's why twabitanguye twavuze ati ako tuhera ku bagenzi babandi kaduhere ku bagenzi bacu vu que en plus bitwa ba Nella # bari Nella. Kandi rero sinaba slay queen. Yeah, ngayibonye. Abana bashushe. Bizaba ndi umusirey queen kandi abasirey queen usanzwe bafise abagenzi b'abasirey queen. Agoma ngira guca slay queen. Bagari mu slay. Ngo slay queen usagenza wa slay queen. Just ndi umusirey queen. Mugandi umusirey queen adukandi Beyoncé. Ase No umusirey queen ntawe nturi umusirey queen. Mushobora kutamusireyinga kumwe ngera. Bon, denge dara mustar chambo mustar. Voilà exactly. Hosy ngo n'umustar, mwabyumvise? Hosy n'umustar. Ushaka kumara kagafana kugira ngo mvuge rero. Nyanengize umusirey birananiye mumbabarire. Tuacha bila introduction na Hosy. Yego. Okay. Gabara baraza kushika iki gikombe. Abantu bumvise ko turi kumwe n'abameyo hami bacu. Jewe kuri jewe isu meyo hami gusa no sister vraiment. Batko dukwija 10 ans. Joyeux anniversaire. 10 ans. Twege turenza 10 ans. Je crois twari muri jewe nari mvuye mu Gagara ndamusanga hano mukomutanga no. Je crois qu'on a twe turenza 10 ans. Haraniye. Yeah, sauf que izo 10 ans nitwagize pampa ngo turaba best friend nivyo nivyo ko wama uri kuriyumvira est-ce que kweko umuntu tumaranye 10 ans twaba tukiri kumwe ubu alors que abantu babagenzi bane twaba tukiri kumwe muri kuri tukimenyana tutakiri kumwe naho rero cumenya umugenzi wawe vrai. Hari abandi mama aravanye wewe mukagumana kandi mukagira amahweba ko jena ni ravana mwana nguvu ziwe arantikura Asta gukubita dacisha kuna kosora arangurura ubwenge. Iyo ni histoire numva nkeneye kumenya afite amatsiko. Nawe tubwire izo 10 ans mwamenyanye gute hehe? Twamenyanye twarigana hake. Ntitwigana yari nyuma yanje. Twe gusa kushure rimwe. Twara abagenzi. Afite yaranyanka. Nkana. Wow, byama bitangura gute? Impamvu wanya. Bon, je nabona kwera ku ishuri ngene kari kameze. Ndavuga jere ndi oswambwiye oswamaye miko. Umva uzigane kari kameze abana. Yafise amajambo menshi, avuga amajambo menshi nanje sinabikunda. Kandi abagenzi abantu bose yiga 7e mugabo yafise abagenzi muri première, muri 3e urumva cyambona arashusha. Sinamwikoza donc. Tu étais jalouse? Oya, naona umengo niyaza en fait je nari timide kwishuri. Sinavuga yewe mwana ndinga mfise abantu babiri nibo tujara nibo tuza kutahana nibo tuza kuzarana urumva uzi nabo abantu bose biteni sawa urakomeye abantu bose bagenda baramukanye kwishuri. C'est ça en fait la jalousie. Arivuza amazina. Umugenzi wa première. Okay.
hama bica biza guhindukira gute umukunda gute twari tumaze kwigana witieme bon kwera witieme waradubuye okay hama niho twiganye naho nyene sinamwikoza cyane twari byandi duhura ngiye kwishura kwaje naranyaruka cyane duhuye kwishura gacavuga ati tutahane tugaca dutahana ubwo hari abandi bagenzi banje bo mu quartier bari abagenzi biwe umugenzi wanje wo mu quartier niyo yamuzanye muri groupe yacu bon afite ukuntu byagenze uyu twarigana mu ishuri rimwe bw'abantu uvuga ati murigana mbwa ntimuri abagenzi jean ntimuvugana puis jana bon okay vous allez vous abagenzi bangana gute établissement yose no mwishuri gose sinaguma hano amajambo menshi niko nanyo mva ndabisazanye urumva uyu reko yarafise abagenzi babiri bonyene ku établissement nzima Mewa waje nakushene batahana bonyene umva umuntu atavuga je handi sindamwikoza vraiment utavuga vuga ati naho mvuga amajambo menshi mutavuga ubuzima bwawe mbaho ubuzima bwanje basi puis muri quartier rero umugenzi wiwe turamenyana tumenya cyambaza ngo urazi umwana yitwa Nella ndamubwira Nella ameze gute ndamubwira turigana mugabo se umugenzi wanje ntituzinanye nituvugana acambwira ngo ngo n'umugenzi wanje kandi ngo umwana mwiza udodura muvugisha ndamubwira sawa ndamuvugisha hama cabihera ndamubaza uramuzi umwana umugenzi wanje ndamuvuga izina c'est pas la peine ndamuvuga izina aca ndamubwira ati kumba DJ ndamubwira ati umva bo baraba bestie sana n'uwo wundi umva kora ko uwonge afata uwonge yarankunda yashaka rero abagenzi biwe cyane nabo nyene bamenye genre tumenyane handi avuga ati umugenzi n'umugenzi hama rero ahubwo sinzi ukuntu ari waciye umugenzi gose wa undi wa bon twe yaje kutubwira ozi uzore umuraba mutahane n'umwana mwiza mbwa ati urya wachi umpinga je ntaragupinze akibimbwira gusa avuga ati yego shanda kazi ujye mwana mugavuga amajambo menshi muganga ngaho nivyabaye cyane ahonye mugiyobo cyo tuzaturatahana dutahanye twava kure bagenzi twava kure vraiment twava nyigahehe mwatahahe kuri sepebu ntahangwa imagine mukaca mutaka umutaka tugatana amaguru twavuye kure muko muri mvi gatana amaguru yego that's why mwabaye bagenzi mwagize urugendo rw'urukundo kunahangwa tugenda turavuga aza kukubwira ari byo batetse oyago genre tuvuga ninde yisemvye ubundi muri mwebwe ninde yisemvye ubundi nanumwisemvye ubundi no ninde yatumye ninde yagize yapa novuga ngo ni jewe nimba gushika ubutura abagenzi nije nagize ikintu kinini uruhara runini afata ntanumwe aho kubintu byari bimeze uyu amaze kuba umugenzi wanje tubutanga kuba proche yaciye umugenzi wanje abagenzi baje ku ishuri ko bana muri quartier rero hari ukuntu abana mwigana hari gusanga muhurana nk'umukigana mugasigana abandi mamati nije baranka mata cyane rero babizwe nafise umugenzi wanje anyigisha mati narabwiye ati aza kunyigisha umunsi n'uyu gacabaza muhera tukigana abagenzi b'abahungu bakobwa sanga twabaye groupe y'abana nka 6 urumva twigana umva muri AB mugabo sanga twigira ahantu hamwe rero iyo myaka yose twiga inférieur cyo turavana kwa ntinja ku Sedurac na wacaguma acha wacu duhura kuri kwa duhura tuma nabandi mvira onda kuuzi Sedurac umva ntabwo warutse ariho nize usanga wavuga amajambo menshi nje tuma nakwitayo nka Nella umugenzi wawe naciye ntekereza ana ubugurugu nagera kuri CPB gaciye buherangeze ku Sedurac uyu rero acija kuri kuri ces frontières nagumye kuri CPB wacuragenda haje curagenda kuri sans frontières kandi hose muca muragomana mwahinduye amashuri mwese muragomana kubera nagiye muri leta natija muri privé mugacu mwatura abagenzi yari atwishuje atko abagenzi banje muri leta asanga bamuzi ari abagenzi biwe n'abagenzi biwe bigana kuri sans frontières nabanyine baramenya baca bakundi umugenzi biwe usanga arigaza kwishuje akampa bigeze mu club canke habaye ibintu akaza kumpitana mukabuke basi mugirishe ndasavye okay ari etape wasivye en fait très douce groupe y'abagenzi aba star ico gihe bara ba star ico gihe mugabo ego aba rero bagenzi ba star niyo sikwi en fait zatanguye ca dutangwa kuza turaba hamwe tuguma duhura ma église ma événement ma église tugenda gufana abagenzi bacu twari tubasa amata muri église gusa abandi bananera twara supporting ugacusanga tuguma duhura rero duhura na Hosy bon cyangwa kunjohera rero ntangura kuza ndamukumbura kubera amajambo menshi umva sinyanyu turi kumwe
ntangura kumukumbura ataje urumva arasha ntangura Yesu biraza kubiha sisi donc ma question était ninde muntu yoba uvuga ati yaragize intambwe nini gusumba uwundi kugira mu bagenzi kuko nimba warakumukumbura nawe ukamukumbura bisigura ko mwahuye nka positive negative zirahuye urazi ingene vyari bimeze rero ubwo twari turi benshi muca mwisanga muri babiri mwahuje amakaractère yayo kandi rero ntugira ngo ni vya kera aya si vya kera haheze imyaka myinshi donc izo 10 ans ego ni mwizo mugire 10 ans navuga ko iyi myaka nk'ibiri nk'itatu nyine igira iheze iyo mwabonye ko indi myaka twari turi groupe twitana ba sœurs ba sisters mwagize ikibazo sanga tugiye twese urumva naho nyene twaba turi naho nyene twari en groupe mugora muri groupe hari abantu usanga bumvikana cyane abandi bumvikana cyane muga tuba turi kumwe rero je ozi niwe twasanga turi kumwe cyane kubera dukuze umwe wese hari ibintu bihinduka mwese acagenda mu vy'iwundi akagenda mu vy'iwe muga twe twaragiye mu vy'iwacu mugawozi wasanga tuguma tuvugana ibintu byinshi gusumba bajya abandi yego tuba turi dosha kandi murasasha bazindire tura ntidusa twaranabanye muri 2015 barafatanye cyane nerafata singeza Kwa kila mukundana muri mekanike baza muri duheze histoire yacu muratubwiye turayivuganye nivyo birangira neza ibintu yarabimenyereje nuko nyene ok bon en fait muri 2015 urazi ko habaye ya crise bamwe twarajanye mu Rwanda muri ya groupe ko turi groupe hari basanga twari turi 6 cyangwa twari 5 je sinarimo kandi yagiye byo bari mu gute yakura biradolwa hari usanga nabavuze none bavuga oya mu Rwanda yo Siren vibes yo no simplicité ni kubera ko muri umwana wewe na mwege babiri so mutubwira ibintu byawe musatse kuvugana kanaka mwe muraza kubumva 2015 bon en fait 2015 twaragiye mu Rwanda jewe n'uwundi umwe hage bari babiri n'abandi babiri uri muri ya groupe uyu asigara ino n'abandi n'undi umwe materi wari ucyonye hama ko mutwe tukiri bagenzi n'abandi mugabo hari umwe byari byahaye urumva ingene byari byanyirazi umwe byahaye ni mwari mukiri bagenzi sha ego vrai cyane mwari yatangiye kiye karta gahoro gahoro urumva mwari mukiri ari umuntu ye karta kubona ko karagenda gahoro munyuma ariko bikaza kuba byikuvuga ati uyu muntu rero sawa bye rero numva yamaze kwikuramo usanga uyu rero aciza mu Rwanda yashikiye hano kure je na Kigali yari nyamata mba ko ari kure mbwa yaratsigaye ari kuza kundaba Jean yarankumbura ngazabona araje Kigali aje kundaba tukirirwa na tugatera inkuru puis agasuye turasaba turagarukana rero muri 2015 kuraje nabakunta azi kubyari bihaye Nibigeze ugana kumuraba Nyamata. Oya. Manzu ndese ndazi kuvuga. Oya bandanya ntaje. Matwumva wagize pa. Wakiye gushika ubu friendship guy. Nubundi ko ndumviriza gusa bandanya. Okay. Usikuma vasanga mfasha. Bandanye uri. Bandanya tu. Tugarutse ino kumutabaje muhira vyarahaye vraiment kumutabaje twengene hari hameze harate ubwoba. Rero kora ko bamwinja wewe. Jana nasigaye muhira ndijanyira Jean wacu bose baragiye mu Rwanda kubayo je kwa ndumugaragiza nza kubintu kagaruka kubintu ha mbwa parambye ati we rero ikintu kimwe sishaka kubona ngaho kumutakura byongera handi hantu uja ndabwije rero sishaka kuja muri famille jamais de la vie ndambwira bazire kintu ngenda giye ngije kubanera kwa rimwe ni papa muri bamuhira bamuzi ko mugenzi wanje sana bwati nta kibazo gendayo hama ndagenda kubiwaho turabana igihe kinini vraiment byuko abantu bari bazi ko tuvukana n'ubuntu benshi bazi ko tuvuga abonye babona twabana bazi ko turavukana ibintu nk'ivyo hama et puis on a continué comme ça là sur kumtakwa tumutura bagenzi gushikaniza bon conclusion nuko nibaze yuko ari we yagize panini bon jengira mvugi je nibaza ko niyozi yagize panini kora kijya gihe oya reka ndabivuge wa muri uyu mutima oya reka umureke umugenzi wanje avuge musike kibazi naco navuga Gretha ndavuga ko yagize inguvu nyinshi nikora ko kera je nari ferme sinafa umuntu wese nugurukira umuntu wari we wese mugabo wewe yaragira effort yaraza muhira twarabonana sinzi
yaragira effort je nari fite n'ubunebwe bwo gutembera mugabo asanga tuba turakatana amazero akagira effort akamotiva tugende tugende kuraba naka tukagenda urumva no kuyerera niwe yabintwaramwo urumva nibaza ko niwe yatagira ivyo nibaza ko ntitwari kuronka umwanya wo kumenyana cyane ngo tube hamwe kandi kuri uyu yarafise ukuntu mumenga yarashishwe urumva ntiyavugisha abantu bose cyangwa ntiyavuga rero ukuntu ari meze nk'umusazi sa n'umukazi nawe n'umusazi sazi rero usanga ndamubwira tugende ngaha abagenzi banje bandi bose ndababranche aho kugira ngo nyine barabe ko bomwugurura Jean ayuguruke wasanga hagiye dufata musi nja mu buterere bwa mbere ariko ndabivuga ziba mbakumutana ubwo sinagenda mu buterere ari musi tuja twagiye n'uyu n'abagenzi bana n'amaguru urumva n'amaguru mwaza twaciye muruzi oya ujya musi mu buterere sinzi ngira uharahindutse hari imiceri twagenda ku tuntu tungana uku ahantu twasimbye hari ahantu hanini cyaso urunogo aventure yacu abantu batinya je nari ntinya avuga ati mana yaje nkagwamwo nta muntu umwe azi ko ndi ngaha urumva nzoba mpfuye ozi yari wa mbere oya ngaha wopfa aha arushaho gupfa nuko ya murobere arushaho gupfa reka kwikura bubwe example ndakoreka ingene basimba example carasimba muga turaraba nitutaca ngaho bisaba gusubira inyuma tuzunguruke kandi kwikaburimba turi muri aventure gutembera mu buterere mko bavira aventure yari aventure niyo nyene wategetse kubikora ya aventure nyene gusimba wana byarakunze shaka ujya munsi byasasha nza komanda gutembereza rega bwaraheze nuko ibintu bimeze ni barakuze ku televiziyo nubanzanye ku televiziyo asigaye abafana asigara n'abantu bakaca bamubwira ngo yo uje mudu umufana wawe akaba baza bwe muzihe mudura kubonye ku Instagram yawe service no kabari ku star basi merci ibi ni Star Slay Queen kuva dita urazi ko ari umusirimu gakundusha umusirimu kundusha afata umusirimu buza busanzwe Slay niki umusirimu aratovye nera mubwire we murakunda kumvuga musire n'umuntu atovye nyene yamasa neza bibona nyene nyuma mvuze ati cameraman uze kumwerekana neza ingene atovye mugenzi oya sha oya ngo asa nabi usa neza ko uruzi ko uje kuri kamera ndakubujije nagiye kuri kamera marish turazi naye bavyitirize tugaruke iwanyu rero akira yo ufata microphone mwebwire nshaka mubwire kuri mwabaye abagenzi ok bon twabivuze d'abord hari umuntu yisemvye ubundi ntimuze kuvyibagira nari mwese mvyundi Hosy nene rosho batangura nje nkaza kukubane ok je nabivuze ça fait 10 ans Chamuharura imyaka kuva turi nko muri 7e 8e je navuye mu Ngagara j'habite mu Ngagara hama mu nyuma turimuka comme ubuzima murabihizi kwimuka nja kuba mu Gihosha and then chanja kwishuri bien sûr ryo mu Gihosha canke impande mu Gihosha viko mu Ngagara hari kure hama shika kwishuri ushima Nella sinenda namuzi nkuko bivuze nashikiye mu yindi groupe Nella ari mu yindi groupe yari bwa mustar no yari umusuti muri bavyumva yari umuntu ari azwi ariko nkuko le monde évolue yarazwi nkuko azwi ubonye yarazwi mu bindi bintu aya nanje nari nzwi shede okay je nashikiye muri crew imwe nawashikira ndiko ndahari imyaka 10 nkongere kuri mwari muri yo birakunda gutuza kugira collage y'amafoto utariyambiza jesi minduka mu buzima bwa ndahinduka utariyambiza ije ni telefone si jewe ega Hosy telefone ufise ubu jewe Android ya mbere natunze ari Blackberry yari Blackberry telefone yanje nguramara amajwi ndakubwira yerekana so je ndashikira ahantu kuri iryo shure nawe telefone yanje niyo komse mumbazi yari afise no nico gihe mumbazi yari afise ico gihe yari afise imeze gute ok ndashika kuri iryo shure hama Nella sinanamuremarka parce que yari umuntu ari réservé kandi n'ubu ari réservé siko ndavuga ati ok
ndavuga nti okay fine jewe nje kwiga apart ko nje kwiga ishure mvuye ko nari happy abagenzi banje mu mugagara big up je nigana na babita gute dankara bajya baririmba ba Dauphin Dakara mugagara nigana na ba DJ Mario ego niga kuri mugara je ya je mvuye ku ishuri ry'abantu baba happy ago wewe waje kwisedura kijari kwanza jera nize kuri mungara bwa mbere hamaje gusepa buvye nje itumungwa mbere nakubona navuze ko ndakuza ha na Dauphin none wewe ya muri 7e twagana n'ama playback muri spectacle kuri mungara muri nani mwe rero ya je nigana ba Meili bale iyumvire iryo shuri uvuyemo bon ndabagire publicité Meili areta Dauphin Dakara DJ Mario ndabagire publicité murandiha so iryo shuri njyo nari mvuyemo kanashika mu gikungu nkaca mvuga nti okay je ndabuze abantu bari happy ababona mugabo Chenda bara. Voilà. Jemwe kushira ry'abantu bari happy, nkacashikira muri mu gihosha. Nkavuga ati yego bari happy kwa je reka ni adapter. Siko nerarabitse abantu twigana. Babirutse shaka kuvuga amazina. Niba abana babirukaniye minervale bataba bariruka. Baguma mu ishuri professeur please reka tugume ngatwi. Bagasaba ikigorogora mu ishuri. Nari ishuri nari mvuye ko batwirukaniye minervale. Nawe ufise khesi mu mufuko. Wachuta uriruka nawe warayirishe la veille wachuta uriruka je nkaca mvuga ati jya kuri abanera ndayanvia vraiment narayanvia parce que navuga ati niyo mvuyemo mu ngagara voke ndayanvia ha mugabo ndayijamwo nera uyo mwaka nera yaciye agenda kuri ndi shuri umva aho turavanye ndamubona arambona mugana namwe avuga ishundi hama na WhatsApp twari dufise aho twari guhura kuri Facebook oya namwe twahurira ahubwo twahurira peut-être nko mu ma fête nkama kushuri wawe waheje on a pas la bonne moi ndamuhiye wanje apana mu ma fête mu ma house party yes chaque vendredi ahantu yitwa maison natale uhazi wese nta mwana yize mu gikungu cya gihosha murabizi maison natale motel hari anyanzuki astotel murabizi nawe chaque vendredi kuma mustere menshi apana ubusha champagne nico gituma rimwe okay mwavyumvise ivyanywa arigira publicity okay nera aho hantu yahaza tutigana ku iryo shuri mva yahavuye ku iryo shuri mboni mu gikungu lycée municipal gikungu ya kuri 28 Novembre bahazi hama nera nkamubona ko fine twigana nawe nzi sinamuzi tuko kandi untura twagiye guhura 2016 izo 10 ans ndiko ndababwira ntitwari tuvugana 2016 niho twagiye guhura muri Miss Burundi 2016 okay twarahuye ubwa muri 2013 ntavyibuka ntitwiga turavuga hariho ngo okay bivuge nawe vuga kumutanga okay so nivyo navuze twamaduhura mu mafete nkaguma mvuga ati ujya mwana ari happy vraiment ndakumbuye ubuzima buryoshe nari mvuyemo mu ngagara jewe nzinanye na mu gihosha sheri 18h bon 18h nanje nabandi mu nzu 16h yabatashe nanje nkabanza ati papa mbwira ati 18h mukobwa wanje uzo buri muhira ko yatwe tuvuye mu ngagara kandi yavuga ati tugiye muri quartier y'abana batekereza umwe wese n'ivyiwe je nkavuga ati ubuzima ntabwo nzoshobora nkene basi ahantu nabo babategeka 18h babe bari mu nzu bien sûr muri 2013 ngaca ngoma mbona nera amapari aryoherwa kandi je nivyo nakunda mu buzima kuko je bon abanzi baratiko ndi muri événementiel je événementiel nayitanguye kuva kera kuva nkiri mu gagara naho organize ama spectacle nararyoherwa kubona abandi bantu bako bararyoherwa naho je ntaba ndyoherwa kuko ico genyuka ko nta ni swing z'inzoga canke ngo z'abantu ngo musokane n'abantu nari mfise no nafise swing zo kubona wowe uryohewe nandisha ndyoherwa ntahe mbone wowe uryohewe nandisha ndyoherwa musomuremeye niyo swing yanje so rero umva namvuga ati ndiko ndamwamvia Nella ko yari mu buzima buryoshe buguma buryoherwa etu muga 2013 tatuhurira ahantu abantu chaziga mbwiye abagenzi biwe ujya mwana ndamwanka bamaze kwikumwanka ndabaza izina giwe abwira ngo yeze mu gikungu ngo ariko ngo yaragiye la ndavuga ati uko biri kose ndagero dusubira guhura wacugaruka ku ishuri no ntugarutse nibaza ko après 2013 twasegura muri Miss Burundi no kuhura no kuvuga kuvugana face to face none ko rasi tuvuze ko mwanka mugaca mu no sinamwanka uko ari nanka ubuzima bwiwe bwo ko buryoshe je nanje yakajaje urayibona sha ko rajyana dondaguye ubwa mbere bace bagenda mu bundi buzima bwabo bameli bagenda muri Chine bande bose umunsi muvyiwe areta agenda kuririmba muri musique tu Mari araba DJ ndagera publicité bandi hangahe no je sais pas ko twiganye mu ishuri rimwe ariko ico twari muri crew yo organize ama événement kuri Mongara ya
kiragenda n'umubono maye ntavyo nayo Hosy yari umubono nimba ntakuzi wari umubono vraiment utari muri yo kuri wari umubono ko natwe tugasetiye tuzinana n'abantu ni première birakurabana n'umubono kandi ndavyemeye so dure muri Miss Burundi rero niho naciye mvuga ati uyu muntu it's mine like n'umugenzi wawe umugenzi niki umugenzi wawe atakujuja mu vyo mubwira umugenzi atakujuja ivyo uri kurakora umugenzi muhurira muri vyose nuko bavya bintu bikuri wawe ndutiyorobeka si yanyu ikiyeri kireke amusteri kirekire amusteri ndende sinamujuja kuko nanje nanywa boke irya gese nabwo amenye je sais pas tweko turabaho tunywa inzoga urumva sinamujuja ariko abandi bantu twari tuzinanye muri iyo monde bari abantu sishobora kumerekana ko ingene ameze hava njuja abagira iki ariko nera ntiyigeze anjuja kandi sinigeze ndamujuja ko yabaye deuxième dauphine jewe sinagize amahirwe yo kuba muri batatu ariko namandi ko ndamubwira ati ne change pas ukuri kose gushika rero n'ubu iyo intervalle iyo myaka yose twarahuye n'abandi bagenzi bakaza muri kuri yacu bakagenda etu jewe na Nella bamaye ko rimve ati none mwe mwahuje gute twahuje kubera ko dufise amaraso hari n'abadoto bashatse gudutandukana ndababujije tuzokwama turi hamwe byaraze so si kuvuga ngo mwe peut-être muri best friend jewe ni mu best friend like twahuje ariko hari abandi bantu mushobora kuba muri abagenzi uvuga ati uriya muntu n'umugenzi wanje kandi bava bibaza kuri mariage yanje abantu babaza ko Nella atabaye marraine Nella ntiyabaye marraine Nella hari umuntu ashobora kuba ari inyuma ya marraine urumva ariko ukonta parce que sinakubushobora kumugira marraine nta experience afise mu rugo moi j'ai pris umuntu afise experience mu rugo azompanura marraine wanje ari marié janza marraine we na waza marraine wanje usanga ufise experience yo mu rugo isubiye mu rugo Hosy je nkunda abakobwa bameze nka Hosy utameze nka Hosy sindagukunda experience uramusumbya rero urumva jewe yari inyuma yakoze ibintu bisumba peut-être vyo mu marraine yokora urumva kuko marraine umuntu aguhagarikira n'umuntu aguhanura n'umuntu akuzi for real nanje marraine wanje nawe ne tuzogira girlfriend nzomutumira ababwira igituma namutoye nka marraine kuko na jewe ndi marraine wiwe mwataboneka ariko wa undi wo ku mutima like kwa just nafise imyaka yo gusinya yagira marraine nafise imyaka yo gusinya so ivyo byose girlfriend tuzobibabwira rero urumva Nella sinzi navuga gute navuga yuko she's my girl bavuga ngo turabahizi byene ngo yo natwebwe ngo mwege ngene mumeze ko fite duhuye turayambira na tukasomana ngo mwege ngo mura bavuga gute bica kirundi cyaba jeune ngo murajyana okay nitujyana sio yebenyewe turiyumva namwo voilà twege birarenze ariko Jack nugusa nshaka kubabwira umugenzi sujya mwamana mu kazi canke mu buzima busanzwe nujya atakujuja je nivyo namandi ko ndavuga nshira ngaha anye kuri level ujya atakujuja ega niyo mpamvu usanga mwari muri benshi ugasanga bamwe baragiye abandi kandi ugasanga mwari mukundana kandi nimba mugasanga umwe nta mugenzi numwe nuba bariko baraba interview nimba ari mugenzi wanje adagira commentaire muzi nta mugenzi numwe turapfa ikintu gisumba ico twafuye na Nella turapfa ikintu kiri deep si je vous dis ikintu kinini nica kintu uvuga ati uyu naho tworana murasa sawa ariko vyaranze ntigikenewe private ntigikenewe urakunda ko abantu basesa ibintu wewe private what urakunda ibintu wewe ko abantu bavuga ibintu none twe tuvuga amajambo menshi uri mu bantu batavuga amajambo menshi gutya cyangwa se uvuga amajambo menshi ababizi barabizi akubwira indani hari karambwira ari kurambwira so mbwa yibagiye man umukobwa man kuva mu gikungu karafunga isura akantu nkamenya ngo katwenga upa kama kafunze isura nakanga ubwa mbere mfatiye kajya kibona mwiki ngo atete ngo biki ukamura bakavuga ati bibiki ego kanivyo mwisi mutabura mwanka abantu kuri mwankana mugana oya n'umuvyeyi wanje gihabona Gretha ubwa mbere ujya mwana aratwenga we biramushika mugabo mama wiwe ubu uri kumwe na Gretha ni bon nimba uri kumwe na Gretha sava none mu makosa ya gute ni sawa sava abari Gretha ni bon byose ari sawa ni sister ni hatari mugashani yambara umuntu atampevye n'uyo muri Miss Bonus nigire bizi
dushobora kwiga procedure de toute façon twe ivyo wacu byarahetse 2016 naga mvuge umuntu twavyumvikanye neza muri Miss Burundi tweje nari ndusha ya Miss Burundi urazi kurindiza utarafungura utaranwa atakintu na kimwe gushika ngo minuit ino de manaye muza Gretha barashobora kuvuga abantu ewana tugataha tukigira cristale tukanwa nibiki zarumva bamereye ko aho twe twapanze gusohoka la deuxième dauphine gusohoka ndari ari meze gutya ayendera twenga ndabana narandavye inyuma Gretha ahinduke jewe cha inyuma yanje bambwira tega ni wewe niba ntivyakwe umva mu mutwe byose ndyohewe ngo naryohewe mu mutwe ko ndimva aha singera mu cristale wari uzi ko uzo wamubata oya ne mana tutwa yanjye twayivuyemo kuva kera ko twayivuyemo twavuze ati aho bigenze turarushe tutwa twana twiza dufite rero no twe tuyebwe twari duhejeje exeta tuduhejeje exeta twarasohotse twasohotse turano kandi ntivyari vyemewe ico gihe ntivyari vyemewe ko dusohoka tutabivuze pana kuja dutogwa le 14 twayimuza barashobora guheza ibintu ushaka tukigira party after party banza mumva bamereye ko uyu yarantwenze ijoro ryose yaguma anyandikira urasinziriye yumva gute tuko turagiye gahota ariko je nari yuko bizosha bihera ko bantoye uca biheba nibiki ariko niwe yagumije muri evenement sino je evenement nta ne kujamo yategura iteramo nibiki à la base muri Miss Burundi navuga ati il faut ko abajeune bafite amatano yo organiser kuko navuga ati ama centre jeune munasa atano kuririmba tambe umujene sanigire journaliste et tout Nella nawe yarafise talent yo kuba umumannequin ndamubwira nti gumamwo yaguma ndamweseramwo peut-être ngene cyo bituma twabaye abagenzi naguma ndamupushinga wapushije shashu yari umukoce wanje papa na coach muri byose kwa no gutambuka sorry gutambuka ndavuga mugasi ntambuka nabaye umugenzi mwiza ndamubwira ndagiye muri Miss competition aho hanze harimo akanota harimo aka aya nibiki ishano y'umukobwa ndamubwira ingona ko kingurawe ko yaranyankiye ariko umugenzi ariko sharambaye hafi naramutoye yagaragaje kuntora naho ari musi navuye muri competition ndavuga nti je ndabihevye namuruke ojingana nimba ari umuntu yatanyu oh man for sana tuzanje namuruke ndambwira ndabihevye mu yindi competition ndababwira none je hari competition kwa ndondera yambwiye atago byuke ndagusanga wagiye kararyoye gasha nungutse dola egana je nacambo mu star ndakubujije nacambo mu star kuko navuga ati Nella amenyekana mu nzu urumva araza kuntagi habikiri nacu kuvyerekeye twavuze yini mwe nana kimwe niko twabimenyereye namwe evenementiel wabizi ko sana disco sinariha cyabari bari sawa ubugenzi bwacu buri kuri babita gute profit nuzi ko ndi ufise profit ubugenzi bwacu that's why nabashishwa abagenzi kinacho ni kigaba nagamvuga iki ndandanira no kuri mariage oh la 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 anu wose muza nuzo wa mare na mama yambajije nize ko atari uri marende bane nuko bisije di marende jewe nzonde ahandi hantu nari quelque part mu marende kuko nawe yo siba byari kumerana ariko bamba ati none ujagira gwanuriki ntibyashoboka ibintu tuba turimo byinshi nibaza ko n'umugabo wanje hari yariko bavuga ati Nella ni marene kandi ndakwiye kontora tuvyikabushe twivugira ngaho birakomeye nta marene behind the scene okay je bibazo bino birahetse aya okay ndafise ikibazo jewe ngenda babaze tutavuze yuko twapfa ibintu ese kumena na kimwe muri apfa byukuri nimufi mbombo nimufi jojo parce que niba twavuze ati aba girlfriend twababwiye yuko tuzobabwira ubuzima bw'umukobwa n'abagenzi biwe n'aba boyfriend biwe est-ce que we nkawe nk'umu boyfriend wawe siko ntarakubuza Nella canke Nella umu boyfriend wawe ahubwo none ndamuheba uca umuheba hamwe yo kubuza Nella uca umuheba nta nubwo bikunda ntibiba no nk'umusi yavuze ati okay nk'umusi yaje tumuvuge ko abo ndagutera inkuru aba boyfriend bacu turatwayivuba babizi ndambwira ati wowe umusi wamubaje umugenzi wanje ariko urazi ko asanga yabaye umugenzi wanje nawe nkuba mudiraze nkuba mudiraze adrazende wanje ntishaka kuba boyfriend wa damudiraze cyane biraba yo ibaze bibaye okay bibaye tuvuge bibaye byo bigenda gose okay premièrement twebwe gere tumeze bon tubwirana vyose
umbwira ati yo ibintu Hosy byose Andrade byose bien sûr noza ndiruka arambwira ati ntacu ufise ariko aravuga ku muntu uri he shaka kubwira ikintu c'est là rero umenye umugenzi wawe Yeah. mabiduduza uri he shaka kuvuga ngira okay donc biramaze ko oya nibira mugabo ni genre niyo habaye utuntu nk'utu ari gusanga hari uwakoshaje urumva nk'ubu baravanye urumva cibaza ko tumeze ngira nk'abakobwa bandi barashaka kuvana nanje agasindondera akibaza ngo birakunda Yesu we abayibomye donc ntujya ingyari Yesu nabyo byiza kuza turabwira ya en fait naho bihagaze bamuvuga ngo ubugenzi bw'abakobwa ngo sometimes ngo burapfa ngo bivuye ngo ku bagabo canke ku batype no ujya bizohera ntazo bari umugenzi wawe kujya mugenzi wawe wa vrai je naramubwira ati chérie ujya muri akarakurondera vraiment akanyandikira nambwa na screenshot ngamu kandi nawe akaza akambwira ati Gretha ujya muntu ni ariko arakurondera nanje ariko donc c'est là où ucubona ko umugenzi wawe ari real kuko ujya wundi araguca derrière ukazomufata atavyoze naho rero umenye umugenzi wawe kera tutaraba twari tuja mu bintu byo nigeze kuba ndavyibutse twarigeze kera bon kwera ibintu byo gukundana bira twese tanguye dukutse wewe pana je natanguye babitanguye bakuze bakura ku myaka ingana je vais dire 18 19 ans urumva wewe pana je ntumbeshe je ivyake uzi abenshi gose yafise yafise listed dead mugabo nemera numwe 20 ans Osi ndagusavye uze kumumbariza 20 ans 20 ans ego 20 ans oya obiri twarigeze kwa turi bicaye nyene twese en groupe aba ndababaza tuca turabazanya ikibazo nk'isokanye n'umutipe agacaza okay twese dukunze umuhungu umwe uzogenda gute ndi ko munsi yoze yashavuga uje no muguhebera yashavuga nanje no muguhebera twese twavuze two muguhebe no muguhebera mugashuka ati tuzosenga imana ntibizobe twese nzokunda umuhungu umwe mbwa twegeze uvuga dushaka gusangira umuhungu mbwa ikibazo ubu mwamusangira ikibazo umuhungu niyo vyemeye avyemeye twamusangira avyemeye Hosy talks yes okay tell us baby bazotwica muri video turapfuye est-ce que nk'ubu ayo vuga ati Hosy ndamukunda Nella ndamukunda Nella ndashaka yuko noca ndaho so kwe kuvuze ngo mumusangira yo yasanze n'amahasa nagira ibyo niko raba yasanze ngena vyokora ndageze yumubwiye ko dafite yaranyishe simeze nka okay basi ndafite ikindi kibazo ama kandi mwese munyicuje umwe wese différemment ama avantage y'ubugenzi bwanyu n'ama inconvénient donc je veux dire ikintu uvuga ati ndungura kuri Nella n'ikintu uvuga ati ikintu vraiment kubona ndi kumwe na Nella ça marche pas uhere kuri avantage uhereze kuri inconvénient bon avantage d'abord nuko elle est toujours là pour moi Evan uyu ni azi ibyashu vyanje shaho Yesu we azi ibyashu na patazi epa n'umugenzi wanje ubundi abantu bazi ibyanje ni babiri n'uyu n'umwana wanje bazi ibyashu vyanje vyinshi umva ngize ikibazo uyu no wambaye atakubimenya nigiye natwarinda ndababwire ibintu vyagenze Dara ni batiko navye ni umutwe mfise umwana yakwa urumva urazi utwayinda idai bavuga ko inda utiteguriye abari surprise voilà uraperdera la tête uratuma utete vyatari rero sigara yumvira je papa zonyica mama yarakiriho mama yari yarakazi gati jazonyica urumva azonyica nta n'ikindi kintu afunika ebana umugenzi wanje ngaha ebana vraiment Mungu akusaidie urazorambi Iwa undi handi ufaka jari ngiri ibibazo vyinshi gasanga nta muntu ushaka kubibwira aranzi nkahora akambwira turafise ikibazo ambwira yego mbwa naje ndakubwira urumva ugasanga acha kumbaza ufise ikibazo kihero ico gihe nawe umuntu wambere nabibwira ambwira ati ingo muhira kandi David ko ndamugiye ingo ndabukeneye acazuvuga nyene naba akarakora iki acazuvuga nyene ko babizi ko ndamukeneye biri serieux ni yaraje muhira aca ndayimubwira ntabwo ari muri abantu babiyutura kubwira ngo kuri cyo gize ivyo kuri kora harababigize kandi bitwara mu gusoma abagenzi naguye ko umugenzi wa vrai atakujije akwereka cyasambutse kubera inda yiwe
urumva bavuga ngo uramushigikiye mu makosa ibiki n'ibiki urumva kubera ko bandi bavuga ngo ibyaha bikini wumva wewe yaciye abapoze kumva ko ari ibintu jinge ntashaka kwitwaza jenyene ushaka kwa bindemereye ahubwo yatangiye cyatanga kumwe mitwe bwenza gutya buza amaraso zura nk'ibi urumva ko andusha ivyo bintu kubera ko akunda kugwara akaba ibintu byongeza amaraso gato zura nk'ibino bintu nibuzura nk'imiti ngiye kwa muganga niwe yamperekeza urumva tout elle était là pour moi muco giye abandi rero yesu we abandi barabitanga abagenzi muri groupe muri abaserete muri abaki mama we barimenya none okay barimenya hewe baranyitse apana kunyika gusa ahubwo asanga ko kuvugira hariya ntiyumva abatari hypocrite harimwo bamwe okay bon je ikintu cy'abariyumviye bakenje baza ko zero umukobwa wa mbere ku isa twayinda ni uwa mbere kuko nimba hariho abandi garangira abandi ntibazitwaye je gusa naravuze ati okay ndeke sinageze mvuga cyane muri iyo groupe ko iyo groupe yacisamu mukace bayikita byose je cyavuga ati none ndashaka kwivira umugenzi wanje ngena ibintu yikore nibaza ko tuzomutera mu bitaro by'abasazi kwera vraiment Hosy yaradukunda kandi ari yatasha cyane n'ingoga yaradukunda cyane yatasha cyane kuri abagenzi bacu abasorete rero kandi riteze yuko niya bibabwira ngira ngo baraza kumuba hafi bacavuga ati c'est pas la fin du monde urumva tubigenze gutya urumva sois forte ibintu nk'ibyo wapi bambwira ati twarutamena ari genre ntitwandukize arimo ngo ni nk'umugera ja ntube wa mugenzi w'abavyeyi batubuza voilà alors ni avantage donc elle a été là pour toi najewe je suis toujours là non oui avantage et avantage je ego vraiment wa muhari misi yose ikina chose aramotiva sha oh wow aramotiva ko yagenda umuntu ibi ndabiravye nkabona bonda ikintu kije ndabanza kukiraba mbere kizogenda gute kizohera gute ashambwa yahoze ndabihevye ibyo bintu biragorana ni ibintu birebire ndabivuye oya bikora one wo muntu wa mbere kuma motiva donc ico vraiment ni avantage kuba uhari nta inconvénient arambwira ngo ni mubisha uribaza umugenzi murange nasa ngo ni mubi ngo si mwiza yarambwiye ko nzomuhonda siyo kubimbwira cyangwa kambwira ngo natana vise yayivuze no kwitelevize ndayivuze nye deja ntabwo afise hama inconvénient ntabwo uvuga ati ikintu ndabura biranka ko nshika canke biranka ko nkora ki inconvénient vraiment Hosy aragorana bishatse byishakiye ariko abishatse ariko n'umwana mwiza okay umva ego birahari umva Hosy premièrement iyo aragoye gukomunika iyo afata ibintu byinshi akabyibikamwo hama je nkaduza kwirota uruva ko ubunye biragoye ko dubura cyane kenshi abari ku kazi abari karagira ibumva gusanga umwanya uratugora urumva byarabaye byinshi rero kugira nzoze kumwaboze ndamubwire abanza kungora kamena umutwe urumva ibyo bintu biramera umutwe mugenzi uzobihebe arabikubwira utabimba zakiri kare utaraba byinshi ubuhari tu n'es pas là uri ku kazi Maina afite uyu mugenzi wanje ni rofa nawe bwa inconvénient ntibikeneye kumwishura bwa inconvénient nawe Nella inconvénient just simaze ko zamyeho gusa ubu ko nasigaye mfite akazi kenshi urabona nkanda bivuge yego cyo cyaduzaye oui urumva usanga na cyane ni je mugafisa kosa ambikubwiye kaya musibye pardon mugenzi wanje umusanga natwawe cyane ziba sanga akazi kantwaye gusanga ndabuze umwanya mwisho wo kwaka twaravugana cyane mbwa turatuvugana n'ubu kandi turamana kenshi none urakuzi ko araguma kubona ku masatu yanje urumva ifoto je hanze tutari kuri nduru jalousie urumva rero usanga hari ibintu bimwe usanga vyiwe ntari kundamenya biri nkuko yabivuze bira update hakiri kare nka kera cyangwa gasanga jewe ndafise nakubwiye nko mfise ukuntu nibika nk'ibintu yabiri byinshi rero hagenda bimugira byabaye byinshi kambwira no ivyo wavyibikitsemo kubera iki kushika ryari kutabimbya hakiri kare kambwira wowe wari uri he rero sha asigafisa n'umugenzi wundi iyo ni situation tubaye nk'ubunye umugani yamye ibintu by'ubunye kubera twabivuganye ko byaraheze kuva kera ayihari
era muriko muravyumviye oya ko bariyumvira ibyo baza kuvuga ibyo baza gusigaza hari ko badusamaza ibonye nanje okay dusubire iwanyu ibibazo wambaje nawe nyene vyibaza ibintu bibaza avantage na inconvénient. avantage yo kuba uri umugenzi w'uyu mugore waraswa Uragira publicité rasco Yesu. raswa ndugu yangu bro raskumwanya mutanu hose Bon, c'est mon mari. boyfriend Oya, uturi girlfriend. Kwa kuzanya batipe nga. ok sawa avantage ugira Gretha avuze gute Avantage ne. Sinumvise icyo avuze mbwa ntaje avantage ya Gretha avantage ni nyinshi sha guhanurana I think yamahari aho ndamukeneye amahari naho kenshi ndakunda kwikora ibintu by'iwanje jenyene sinkunda guhamagara abantu ndakunda gukora iyo vyase naho ncamvuga kandondera umuntu muga yama sinzi imiti yama agakobwa akadamu nako kararoga nanje kakarandoza kuri kw'Imana ni umuntu wa mbere naho mba nimvira uwundi muntu abari hafi yavyo ni umuntu wa mbere man ibigoro Boyfriend, how? umwanya wose abikini naco arampanura ibintu mwe mwanashaka hari ndafise ukuntu mfise ishavuri nyaruka iyo ari umuntu ashobora kumbwira nabi canke ikiyama nkagira ishavuri nyaruka nkashaka gushwane abantu bose barantinya baca batinya bose bama basugumane Gretha genda we mubwire ko ababazi yu afise umutima muta numubone gutya afise umutima ungana nk'inkuvu zanje akubwira ati tekana ntacungira ntunkubita ntugira iki banza unyumvize n'umudirectrice ababizi barabizi n'umudirectrice cyane gose niyo inconvénient nakaye inconvénient avanda chabishamwe. nkarabwira yo n'umudirectrice bisigura ko ubudirectrice bwiwe ari têtu donc Gretha yumvira ikintu ni mugari aricara rimwe kabiri gatatu akabimvira ati peut-être nshobora kuba yavuze mbwa ntavyemera mbwa ntashobora kandi naho vyemera ntavyemera ko ntabikore ko yavyemeye abikwebere ko yavyemeye mu bikora ivyerekana mu bikorwa ntuvyerekana kubivuga Gretha kaguyagara ubu directrice bwatani mugabo ubwo directrice quelque part burafasha donc c'est avantage quand c'est inconvénient byose biri hamwe donc birafasha rimwe kwa arazi kukalma situation même si nawe situation yo yabaye ndende ewana ari direct Jenny yagira wijamwe ko Avantage. ndakunda kuja mu vy'abandi. avantage yiwe yindi nuko mushwanye ntaryama kabiri ntanatora nitira bite uri he tuvugane Claire ngaho nyene nyamba mukubitana murakubitana yamba mutukana muratukana bayi cyo ati vyaheze bayi ubuzima busanzwe easy move on cibandanye donc nibaze ko hanini ubugenzi bwacu no bwawe bwahagaze ko hari abantu benshi twashwanye nibiki mbwa mu kugaruka kwawo Sometimes ivya bindi zo kwemera ati naremeye ndemeye nakoze ibi nibi nibi bose usanga wowe uri kuremera ibintu ukapushinga ibintu ugasanga urundi muntu mengo ntavyashaka nibiki birababaje mbwa muhuye n'umuntu adasaba kuna kujija nibiki mugara arakwibutsa atari ibintu horugira si vyiza nivyo hanini inconvénient yindi mana ndayivuga ngere mu gutwi oya aho guivuga atarayumva turangena tangara umukobwa ndashaka kumubwira ati ndashobora kumara iminsi 2-3 tuteko turamye ukazomva nera ndashonje gusa no kuvuga tugenda ahantu genre dusohoke restaurant he ava kubona ikanye nta n'ikintu numva ushaka uvuze nitunwe iminsi yose Abafana oya ntacu mbwa ni sometimes inconvénient azimwaga muri video muze gose nunge ntanzoganywe mutahura oya muze musanzwe ntazanwa cyane gose bon je ndazinwa mbwa nitu mugabo harigenda mubwira ati ndagusavye tugende buke basi isomene tutekane ntarindira umusunzu numva nyote Ndirimbo ngo niwayibwiye Daboja ririmbe no kwishinga nopfu yego niwe yanditse mugana jewe ari giha nyishinga cyane bikagorana ya umwanya wawe Gretha umwanya wawe okay urashesheshe nta n'umwe atazi kubunywa okay avantage yo kuba umugenzi na Nella ya mbere de 1 ni kumenya kwiga umuntu urumva jewe Nella naramwize kandi nawe yaranyize parce que umugani wiwe naje hari abantu twaramenyanye même avant elle ou après elle tutakiri kumwe donc avantage ya Nella naramenye kwiga umuntu kubera kera
naranka umuntu ntazi igituma ndamwasa wazi kubona umuntu ukamwanka mutavuganye naramwanka uko nyene tutavuganye naramwanka uko nyene ntamuzi ntawari umugenzi wanje ukacumbwira ko nakamwapfuye ikintu ndamwanka nanje jewe ho yarakubabaje ndamwanka fois 10 kusumbuka umwanka kuburyo wose ngo uri kurambwira ati Gretha calm down nibisanzwe yababaje hago wamengo ninja babaje rero urumva Nella benshi baramuzi titre afise nga mu Burundi kandi tubivugishije ukuri nga mu Burundi titre Nella afise iyo bayarahandi hantu mu kindi gihugu ibimutungishije siko ibimutungishije iba iri yo baza mu Burundi tukamwamviya nka twega abakobwa bo mu Burundi tubivugisha ukuri kandi bureke urayibona ariko le fait ko ari nga mu Burundi nka wowe Hosy iyo uri umujournaliste muri Tanzania malesha tuba twicaranye hajya ntinaye kuza kukubwira ati turashobora kugira emission nk'iyi nayo kwanza nkandika ikete bakarijugunya abasecrétaire nkasura nkabwaye Hosy tuvugisha ukuri nga mu Burundi umukobwa kugira evolue mu kintu nama do A Z siko rero umva Nella John bariyumvira none nishima Nella nameze kunuku no Nella naramwakira uko nyene ari donc benshi bagatangara donc avantage niyo nakunda babwira narize kwiga umugenzi wanje narize kwanka umuntu ntamwankishijwe narize kwakira umuntu batamushizeko Nella nabanje ndamwiga ndamumenya ndavuga ati Nella waye mugenzi nawe wo mumenya no mwana mwiza de nature kuko abagenzi we bona bitemwanya urumva ico ni cambere ari avantage navuze yuko nize kuba jewe imbere ko ari abantu bantambukisha hama kandi yindi nayo nijya nababwiye naguma mvuga Nella ntajuja Nella amanza kisha mu kibanza cawe iyo bari je nakibikora gute imbere yuko aza kukubwira ngo avuga ati iyo bari jewe bakubise iyo bari jewe bavuze mu gisagara iyo bari jewe muhira bigenze nabi guca muri famille bigenze nabi gute nari kuvyifatamwe gute urumva nuko onye okay inconvénient nayo inconvénient sinini gose inconvénient niyo yuko nka Nella umugenzi wawe yakubwiye ati igihe ugira utwara inda yaravuze ati imbere ko abandi bamuhoje c'est que jewe nishimye kandi inconvénient ni yuko na jewe bariko baramuhojeta ngo numusire queen numumisa ndabihogwa naje urumva par exemple abantu mu famille bakaza ariko kugira umugenzi ujya anye ameze guca anye iyo ni inconvénient mugari ko ari inconvénient ngira ikibamwe na avantage je chamenya kuvuga ati okay none uramuzi muramaze kwicarana muramaze gusangira muramaze ivyo uri kuravugura amatwi mubona kucanke ukuvyemera kubera ko abandi bako bari kubwira urumva emera ikintu kwera uciboneye kuko je ndiko ndakubwira uko Nella bamubona ubu niko namubona ntaramumenya siko peut-être yuko le monde évolue nawe ariko evolue uko ameze uko ubunye Nella ameze niko yanameze kuva kera kuko kuva kera ari umukobwa mwiza agororotse afite taille vraiment iwabo vraiment twakina abahungu bakina basket iminsi yose kuri Toyota kugira aho n'umukobwa asohotse so n'ubunye ni Miss Burundi peut-être avuga ati ni Nella de Matt okay akaca mwango uko nyene nabikubwiye iyo bari hanze twamwaviye mais ko turi kumenga twicarana Kim Kardashian Kendari voilà rero inconvénient niyo uko abantu banjuja maze ko titaziga imbere niyo uko abantu banjuja ngo Nella zohava kwandukiza indambi izahe ko yababwiye ko ari gender izahe ko ari gender mubwiye ati c'est vendredi twarakoze lundi mardi mercredi jeudi vendredi kandi wazi ngo ni wabikubwira bazi ko ari babimbwira ko ari gender mutori wabo urumva nicaye abantu bihendera kandi rimwe n'abavyeyi barabishyira oya je navyo nerekana bon we navyo yerekana ariko je ndavyerekana ku Snapchat umve ugiye ahantu natiya aka koma kinyegezo mugare hajya nini wowe bijye bintu byose no bintu wanka bijya jenje nyene ntitwa turi kumwe none ago wowe uri ni sawa ago shawura rambesha re burya tuzana mutaginga nivyo nyene navuze imbere kuba umugenzi n'umuntu banza umenye kutakura mu besha kandi abatareka kubesha urumva kandi mwawe uko amahoyeba nimba mwama mu bintu biryoshe ibirori ujya se umugenzi wawe kuko ikirori nicahera azongenda mu office ikirori urumva canke naho nimba wahora umuhanura hama uno munsi ukariza kumubwira ati no wakosheje aturagenda ko ramenyere ko amumubwira ibintu vyiza gose no mubwira nabijya bibi je ndamutuka akantuka bigahera guco on that's why now that she's my girlfriend sindumurezi bien why she's my girlfriend mutefanze ko wife
anerefone za wumva ngo umugore wawe agutelefone n'umugabo wanje atarabimenya avuga ati uyo mugore wawe agutelefone ni shaka kwanza kumukuzamwo atasanga ni Nella ngo ari Nella yarushe nawe yarabarushe twenge turuha barihangana. Okay, ndafite ikindi kibazo. Entre mwebwe babiri nindakunda kwiriza cyane. Kwiriza kurira. no kurarira nawe wowe ntaco. Non, jewe de nature, naturellement. Na desani miranditse. Desani me Tom and Jerry akubiswe na Tom ndarira. Urumva? Ndarira ngasanga ndaritse nk'iyemiso nk'ubuje twibandanya no sanga ndaritse. Ariko nanirararira. Nera mugabo ntarira ngo kubera kwiriza. Nerarira. Nico gituma ndakunda. Nerarize ucubona yuko ari ikintu vraiment kiri. Hari umunsi yarize ndavyibagiye baramurenganyije umunsi umwe baramurenganya ncasanga Nella n'umuntu agwana Nella aragwana byose navyibagiye Nella turi kumwe mbazi ko atamuntu yonkorako mbanzi ko bakubita akabahonda akabayicara mbanzi yuko ndi ewe mbanzi yuko ndi en sécurité sha mbanzi yuko atanumwe aza kunkorako he uyu munsi shanga bamurenganije abakobwa bashaka kumukubita sanga ari kararira ndavuga Nella ego bon amabifi bamukumwe sanga ari kararira ndavuga Nella we nimba warize barakurenganyije vraiment wo nimba nasanze uri kurabakubita barakurenganije mugana ndamonye ari kararira vraiment yanagoye yo ndabafata oya barabizi ngene vyagenze hari abantu bamfashe ubwansi nabakubita nsanga ndavuga ndi we nimba ndarira mejeje niho cyane umva ben ko ikintu ndarira ariko namwe ndakunda kwiriza muri mwe shawe muga. Okay, twene ndakunda kujengiranije. Kiyariya gamara. Uzararira vraiment. Nagira ndere nifashe. Nubu hari ibintu ngiriyo tubibandanya wacurira. Bameze kumwe. Ngo aba host biyemiso bose bakunda kuri. Tuzogira exactement. Zaka turiko turarira gusa. Tuzogira feedback yiyemiso twibuka tubagenzi bacu. N'umujebo n'umwe twahitse ikiganiro guragira ndira mukanya. None ama emission menshi cyane. Okay, tuweze ibizubuzi baraduhamagara. Okay. Bon, nibaza ko ikibazo cyane cyari kiryoshe ku bantu batari bwatahure girlfriend cyari nyine kimeze c'est comme ça. C'est comme ça. Kandi akazoca habaho uko dushobora guhamagara nk'umugabo wa Hosy canke umushusho wa Nella akatubwira iswe Hosy umubona gute canke jewe nkamagara umushusho wa Nella jewe na Nella ubona gute ndamuhebe kugira mubake. Ndafise ikibazo no nk'umunsi muzobikora ivyo jewe nzocanza nande ko atari mafise. Nzoza umushusho wa Hosy umubona ni surprise. Twege emission yaje na Hosy igiye gusiba muri bagara. Hosy babwiye. Okay, ni bari batatu nzobahamagarira rimwe. Mubimenye nzobahamagarira rimwe umuntu wese azikora umushusho wa Nella azobona kamisaje kanje. Kandi nazomenya ko yaje abanje. Uzinzobimenya emission okay sawa. Voilà za tutubona abandi ba tubwire abandi bantu bashaka Jean Coupe. Ego abantu bose bifuza ushobora kufitanye n'ibifu n'umuntu ugashaka ko musubiza hamwe hamagara Hosy wandike kuri Instagram, YouTube, Facebook ya Sound Vibes. Ya urafise ico partage murafise conseil mutanga kuko nimba twicaye nga c'est pas pour rien ni kugira tuvuge ko ubugenzi ngene mumeze ya burashoboka cyane gose bw'abakobwa. Okay, ufite Hosy dushwanya ntitwabwiye ko dushwana kandi nivyo magomba mvuga ibintu vyiza gusa ufite mugahari igerero bunga twege kenshi dukunda gushwana dupfa genre Hosy iki kintu sico oya kuvyo uri kurimvira sivyo oya sikobe urumva duca duharira uvuga ati okay ntitubihurije duvana tudahuje uzaca agenda agacamara nka insomene duhuye uraberewe merci. Ufite imwe murasohokana ivyo ni by'abantu basohokana vraiment Uretse tumara imisi 3. Unye bibaye nzocaza ngaha ndamvuga ati okay dakene emission uzomurondere uri inyuma ya kamera ndafise ikintu mbwira Hosy Uzokivugana hari ankajete cyane. Ego iyo emission ni ivyo Hosy nzokigiraho nzokubaza ko kidahari hamushuki bona tu kuri siren ibacu kibona ucurira. Ego birahari ufise message utanga uzoyitange uzoze ibiganiro nk'ibi tutamenyerewe hanze
surtout kwa Faransa ego c'est mon choix Eh. ngo tout est permis ibintu nk'ivyo Voilà. onye ya turagira Umva twitter rero, muri hey, Siren hey, Vibes. this is Bujawi ashonshon association murakoze Siren association urumva n'abagabo entre tubatumira bazatubwire Yeah, en fait, ni ibyo kintu girlfriend babo kirimwo aba canke girlfriend, bashiki yeah. babo mubonye ba genre bakundana gose canke bakubitanye umunsi umwe mumva gufite urukuru wabo ngaha ku muntu ushaka kuvuga uzocuza ubuze gaho si none yuko ngo aba boyfriend no boyfriend aza kuvuga girlfriend muri tisi umuzusha umwandika ngo boyfriend wa naka wanera abagira bafatwe ni benshi turasaba rero mugire partage cyane y'ikiganiro n'icambere kandi ati ko muzogikunda navuze ari adore n'ama suite yacu abandi bantu batubwira ama histoire yabo ngene babanye nk'abo mwigize kumva baragwanya bakaba ari abagenzi ba bestie tugira ngo babigenje canke abantu bakuzanyemwo ntugasanga nk'umu boyfriend wawe asohokana na girlfriend like umubesto wawe uzutubwire iyo experience ngene imeze Voilà. tubwiye tuje kubona bari kumwe film birangira canke biranshisha byose canke karibu yarantwaye umusheri wawe karibu bitubwiye dushaka inkuru nk'izo vraiment je Yeah. bashushe ndarindire kutumva ama histoire yanyu mugire ama commentaire yanyu ngaha mwose ngire mwasinze ikiganiro Jean amitié abane rero kuntu mwayumvise ivyo wanje nandira kandi ngaha kuntu mwavyumvise hama musige mugira ama like ego girlfriend bagira ama like Mugire mugire subscribe. kubera ikiganiro kirimo abastar subscribe banera ikiganiro kirimo abastar banera umva mwe muri abastar mwenye hozi wewe banza ubakanyegeri banera baze baboneke bazi ego vraiment mama wabonetse kuri televiziyo yawe est-ce que vous me voyez bon murakoze cyane rero mubandanye mudushigikira mutubwire ama suggestion ibyo mushaka ko dukora ya ni hozi ariko nsabe abantu bafite ama page ya Instagram tuzoha ka video cyangwa mugatore kuri Siren Vibes mudufashe ku partage Oui, va oui. partager ça nta problème amufashe gupartage babone ko twazanye girlfriend in town Girlfriend. so guys bye Gang, gang. bye Siren Vibes TV.